gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza, umuco ngirakamaro. Mu minsi iheze twarajabuka ikongo kudana duciye nk'uturengarenga canke intore canke itomati twerekanye karangamuntu ya Mutimbuzi. Ariko ubuye aho buguriye umupaka ufise karangamuntu ya Mutimbuzi nshobora kurengana. Nukuvuga yuko urengana ufise laissez-passer canke CPG. Twasaba kare tubasabe nk'abavyeyi mutuvugire twebwe abanyagihugu bato bato tujana ibidandazwa muri Kongo ko bodufasha tukaraba yuko iyo karangamuntu ya Mutimbuzi yosubira gukora. Urabona bwa mbere hari igihe byigeze gushika byo kujabuka, hari agakarita baza batanga kubo muri komine Mutimbuzi. Ni igisabo nasaba yaserukiye ubushikiranganje kugira ngo agende natwe akidushyikirize, baraba ukuntu boduha baje cyangwa bakaturondera agakarita kamurekarengana, mugabo tukariha amahera make kubera benshi twarakozwe ko kandi benshi turabapfakazi tureze imfubyi. Nivyo harahoze hakoreshwa impapuro zatangwa n'abashefu de poste imbere y'ikiza ca covid, hanyuma ariko kuri umupaka wo mu Gatumba harigeze kuba hari ibibazo bijanye n'ivy'umutekano. Iyo laissez-passer yakoreshwa irahagarikwa kumvo neje kuvuga. Jewe ubunyene nta nyishu nk'abandabaha, mugabo ndazi ko twamaze kivugana na commissaire general bazoraba ko bishoboka. Ikibazo je ndaza gushikiriza by'ukuri barabe ko bishoboka ko bosubira kubarekurira gukoresha iyo laissez-passer individuelle. Obera ikora neza mu kutworohereza